Turabahaye amahoro y'Imana avuye ku mwami wacu Yesu Kristo, tubasabira kugubwa neza muvyo muriko murakora muri uno mwanya. Turi mu mwanya wo kwiga indongozi y'abakuze. Reka imbere yuko tuyiga tubane dusenge. Data twese uri mw'ijuru, turagushimiye kuvyo ubandanya dukorera, ibikorwa vyiza dukorera, uraturinda. Tugusavye ngo ubane natwe muri kino cigwa, udufashe kugitahura mu izina rya Yesu, amen. Turi ku munsi wa kane, igenekerezo rya 12 myandagaro. Umutwe w'icigwa wa kino cigwa uravuga ngo gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Hari umuntu yaharira amasezerano muri Bibiliya asanga arenga 3,000. Numva yuko Imana yadusezeranye amasezerano menshi, kandi menshi yarashitse n'ayandi ari mu nzira. Turasoma muri Abanyefeso igice ca 3 umurongo wa 20, aho uvuga ngo ishobora gukora ibirengeye cane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose. Ishobora gukora ibirengeye cane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose. Ivyo ishobora gukora n'ibiki? Ya masezerano tugirana n'Imana, kandi ayo twiyumvira ntimugire ngo Imana ntiyumva. Imana ibikira yumva cane, kuko iratwitwararika ikamenya ivyo twiyumvira n'ivyo dukeneye. Ya masezerano rero ikayashitsa. Turasoma kandi mu Baroma igice c'8 umurongo wa 32, aho avuga ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobora ite kutugabirira byose kuri we. Aha murabona yuko muri Bibiliya babandanya batwereka yuko atasha Imana yotwima kandi tugikeneye, kuko murazi yuko Imana yo nyine yavuze ati nta mwana yosaba umuvyeyi mukati kamuha ibuye. Niho rero ngaha anye ikwereka yuko umwana wiwe cari ikintu gikomeye cane kigira akamaro, ariko yaramutanze aratubera ikimazi kuri twebwe twese. Isi yose, abantu bose baba kuri ino si, iramutanga kugira ngo twebwe dushobore gucungurwa. Rero Imana yobuza gute twebwe gushitsa amasezerano yacu kuvyo tuyisaba no kuvyo ibona yuko bidukwiriye muri twebwe. Muri kino cigwa bakomeza kutwereka yuko amasezerano y'Imana ari ingirakamaro, kandi rero ari menshi. Uwo muntu yarafashe umwanya muremure mu kuyaharura, asanga arenze 3,000. Twebwe twasavye iki Imana? Imana ifite aya masezerano ni menshi cane, kandi uteranyije n'aya ni menshi, kandi yashitsa ni menshi ko si umwana w'umuntu kugira ngo ntashoboye kuyashitsa. Rero ngaha anya twese duhamagarirwa kuza turasezerana amasezerano tuyashitsa, kuko n'Imana ubwayo irashitsa. Hariho amasezerano ahambaye y'Imana muri Bibiliya, no mu gihe kubwo kwizera dusaba gukomeza amasezerano y'Imana y'ijambo ry'Imana, kubera ko Kristo yasezeranye imihezagiro dukura muri ayo masezerano ahinduka iyacu. Ni ukubura ukwizera mu bushobozi bw'Imana bwo gukora ico yasezeranye mu bugingo bwacu. Muri iyi ndwi nimusenge kugira ngo Imana izobarongorere ku muntu akeneye amasezerano yuzuye indemesho dukura mu ijambo ry'Imana. Abatweka yuko amasezerano y'Imana ahambaye cyane, kandi tureza kuyizera, kuko usavye utizeye ukavuga ngo urindiriye amasezerano y'Imana utizeye, ntacuba ukurarindira, uzoshaka uvyirekere, kuko nta kwizera ukuba ufise, ntiwizera yuko amasezerano y'Imana azoshitse. Ariko
aha baduhamagara kugira ukwizera mu gihe turindiriye amasezerano y'Imana. Niyo mpamvu badusaba ko muri ino ndwi twosengera umuntu wese Imana yatungorongorera ku muntu akeneye amasezerano yuzuye indemesho dukura mu ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya hari amasezerano, duhamagarirwa twese kumusengera umuntu kugira tumuronke, tumuhe amasezerano Imana yaduhaye muri Bibiliya, kuko ni menshi kandi ashobora guhumuriza umuntu mu bibazo byose yoba arimwo. Reka rero muri kino cigwa dutahure yuko dutegerezwa kugira amasezerano, dutegerezwa kugira kwizera kwimbitse muri Kristo, kandi tukizera amasezerano yiwe, bikadufasha no kwihumuriza kandi tukiremesha ku masezerano Imana izoba yadusezeranye, kandi tukibuka yuko tuweza kuyishuza, ko wishuza amasezerano Imana irayashitsa. Amasezerano y'Imana afise amategeko, kuko ntushobora gusezerana ikintu ngo usabe Imana utavyizera kandi utayubaha. Bisaba yuko ukwiza amategeko Imana idusaba, uko utari umwana wayo utakora ivyo ishaka, nayo iguma ishavuye, iragushavurira, bigashika ukuntu idashobora gushitsa amasezerano yawe. Rero tumenye igihe dusaba amasezerano yacu, tugasaba yuko Imana idusezerana, natwe tumenye yuko dutegerezwa kuba umwana w'Imana yimbitse, kandi tugakurikiza amasezerano tugakurikiza amategeko yayo, tukongera kandi tukanayishuza kugira ngo Imana ishobore kuyashitsa. Reka rero dusenge. Data twese uri mu ijuru, turakwingize ngo udufashe dushobore kuza turagusaba tuba abana bawe bimbitse, kugira ngo ushobore kudufasha gushitsa amasezerano yacu, kandi utwibutsa no kuyishuza mu izina rya Yesu. Amen.